Guys, mumeze gute? Ndabaramukije aho muherereye mwese. Bari mu Burundi. Hari abantu mwambajije ko mwipfuza kumenya ukuntu baca amafaranga kuri YouTube canke Facebook. Uyu munsi reka nkore akavideo kagufi ndabigisha ukuntu bashobora guca amafaranga kuri Facebook no kuri YouTube. Reka dore kuri YouTube. Okay. Ubwa mbere ubwirizwa kuba ufise konte ya YouTube. Iyi konte iboneka gute? Uja muri Google ugakreya email, umaze kuronka email ya Gmail ugaca ikuronsa kuyikreya ko YouTube, konti ya YouTube. Umuntu wese afise email aba afise konti ya YouTube, ikiba gisigaye ni kuyikreya canke kuzuza gusa, kuko ntushobora kugironka udafise iyi konte ya Gmail. Ukuntu bikorwa ni gute? Bishobora gukorwa na telefone canke bishobora gukorwa n'imashini ariyo computer. Bigenda gute? Umaze kuronka konte ya Gmail uca ugenda gukreya iyi konte. Ukuntu bayikora rero, iyo umaze kuyironka iyi konte, ikiba gisigaye kugira ngo uronke amafaranga kuri YouTube, uba utangiye urugamba rwo gutangira gukora akazi. Gute? Ushobora guhitamwo video ukavuga ati okay, je nzohora nshiramwo video za comedy, nzohora nshiramwo ivy'abamodo canke nzoshiramwo ibiganiro vy'ingo n'imiryango vy'abubakanye, canke nzokina game canke nzoshirako amakuru. Biba vyiza iyo uhisemo ikintu kimwe uzoguma ushirako iyo sheni, ntuvangavange kuburyo abantu bakumenyerako ico kintu nyene. Aha ni mu ntango. Iyo umaze gutera imbere biguha kuzogera ahantu ushobora iyo umaze gutera imbere kwibi utangiye vyo gushirako ama video, biguha kugera ku rwego uzosaba YouTube kugushira mu mugwi w'abaronka amafaranga. Ibi navyo bigenda gute? Reka manze nabwira amategeko kwanza agenga YouTube. Ubwa mbere, iyo ugiye ushirako video imwe, zibiri, zitatu, zine, zitanu, uko ugira video zikundwa bivanye n'ico wahisemwo, hariho ibintu ukwiza YouTube igacibona ko ukwije amategeko yo kugira ngo bagushire mu mugwi w'abaronka amafaranga. Ni ukuvuga icambere ukwiza abagukurikira, abakoze sabone kuri ya konti yawe ya YouTube bashika 1000. Ukwije aba bantu bagukurikira bangana n'1000, haruhande y'abantu bita aba subscriber 1000, ucuronka abandi abantu bakoze watching time, umwanya abantu baravye video zawe batakurako canke bakarindira, ungana n'amasaha 4000. Nivyo bita watching time mu Congereza. Iyo umaze gukwiza 4000 n'aba subscriber 1000, mwiyi app canke kajya ka app ka YouTube, hariho ahantu baca baguhereza YouTube iciguha ukora ikintu bita apply. Ni ku applyinga gusaba kwinjira mu bantu baca amafaranga kuri YouTube. Kubera ko wakwije abagukurikiye bakoze sabone 1000, ko warose kandi ya masaha 4000, 4000 watching hours. Ivyo rero bikwije uba umaze kwinjira mu rwego rw'abantu bashobora guca amafaranga kuri YouTube. Ariko urugamba ntirugarukira ngaho. Iyo umaze kubikwiza rero uca usaba bagoye aho hantu kuyo option baguha ufyonda ugira apply ugasaba YouTube. Icija muri za video zawe YouTube, abakozi ba YouTube bakaraba yuko za video zawe zikwije amategeko ubuziranenge, za video zose niziwe nizo yikoreye. Iyi video ntisa niyo kwa naka, ntisa ko niyo kwa naka, bisaba ko video zawe apana kufata umuziki wa Lolilo, wa Big Fizzo, wa Chris Brown canke wa Akon ngo ushire kuri YouTube. YouTube igira amategeko akazi bashaka guhana, bakaguha ikintu bita copyright. Nico gihe ntushobora guca amafaranga ku bintu by'ubundi muntu. Oya, bisaba gukora ivy'iwawe, ivyo wahisemwo bikaba ivy'iwawe, ukora ivyo nyene hanyuma uzoheza uronka amafaranga. Utabikoze neza ntibashobora kwemerera monetize. Urabisaba bakaraba basanga si ivy'iwawe, bagaca kurega reused.
reused content, wakoresheje ivy'uwundi muntu ariko basanze ari rwawe baca bakwemerera. Urugamba ruba rutanguye rero kugira ngo uronke amafaranga. Gushika uwo munsi niyo umaze umwaka wose ukora, usibye ko izi watching time ushobora canke abasabo 1000 ushobora kubironka muri video imwe gusa bayikunze bakayiraba umwanya munini bakongera bakora sabona ari benshi ugaca utangira gusha amafaranga. Ariko ushobora kumara n'umwaka hakora sabona umwe baraba iminota 2 iminota 3 ugira uzo kwiza. Gushika bakwemereye uwo munsi umwanya wose bakuravye canke bakoze sabone, ivyo YouTube ntibiguhembera, uca uhera uwo munsi nyene bakwemereye. Video ushizeko bagaharura. Baguhemba gute? Ndaza kubishikako. Bagaharura urose views imwe ibara iki, views abantu 10 bakuravye baguha udusente utu. Amahera ya YouTube nduduhera duke duke, uko umuntu akoraba mugabo agusigira ikintu canke byibuze akagusigira ikindi, agusigira ikintu mu buryo butandukanye. Utagusigiye amafaranga agusigira byibuze views, YouTube ikabona ko bakuraba canke like, hanyuma ikaguma igufasha kudoza no kumenyekana kuduga. Hari abambaza ati none tuzomenyekana gute ko tubona channel zacu zitamenyekana? Aha ndiko ndakubwira ibintu ushobora gukora bigashobora kugufasha kugira ngo uronke amafaranga kuri YouTube. Okay, ntibakwemereye YouTube isanze ibintu byose ari vy'iwawe, irakwemereye ati okay bya bintu byose ni ivyiwe, reka dutangire kumuhemba. Rero baca batangira kuguhemba gute? Bavuga ati ko twabonye ari ivyiwe, reka tubanze turabuga umuntu ko ari wa reyere, hama tumubwira aho tuzomuhembera. Baca batangira kuraba bazoguhembera, baca bakurungikira ari ikintu binovuga nka certificate bita AdSense. Iki kintu bita AdSense rero ni ikintu ushobora ni ikintu ukorerako, bakurungikira kivuye ku cicaro ca YouTube. YouTube icicaro cayo kiri muri Ireland. Muri Ireland ni urwo rupapuro ruva bita AdSense. Ariko kugira ngo barukurungikire babanza kuraba neza ati wa muntu yakereye konte ya YouTube ubu tuko turakorana yatwemereye yitwa naka arihe. Bagaca baraba baragusaba adresse y'ahantu uri kurabisa, barakoza ati urafise AdSense? Oya ntayo mfise, kuko umuntu agira imwe ni nka diplome, nta ugira AdSense zibiri ku mazina asa. Oya uyirose ushobora kwishira ko shene imwe 2 3 4 5 mugabo iguma ari imwe gusa. Ibiri kwibiba ibiharuro uko usabiye isheni uca ufyondako ukinjizamwo, hanyuma bikagufasha ko babona ko ufise ya AdSense ya diplome canke ya certificate y'abakozi y'abantu bakorana na YouTube. Mwico gihe rero baca bakurungikira akanimero bita verification. Ni ibiharuro by'ibanga bakurungikira, bavuga ati okay wavuze ko uri mu Burundi kwirabara iri inimerizi, reka tukurungikire ibiharuro bikaza mwibahasha kuri ya nimero nibarabara bavuga, bakaguhereza iyo nimero bagashira aho hantu uba, bakaraba kubitora. Ubitoye ucugenda muri website ya AdSense uka-applyinga hamwe bakwereka, ucugenda kuri website ukagira AdSense ukagira login, hanyuma ugashiramwo ibikuranga byose, uburanga muntu n'ibiki. Ariko ubwirizwa ko waruguruye konte internationali, ucugenda muri BCB KCB ukugurura konte, bakaguha carte bita visa. Visa ni za karta ntafise hano hafi mbadayiberetse, ariko ndashobora kuyibereka mu kandi kanya, ariko by the way ndashobora kuyibereka mu ihangane. Okay, dukomeze nayiberetse. Nimwe niyi. Iyi niyo bita visa. Iyi niyo bita visa, murabibona visa. Rero iyi visa murabibona, babicurise kangire goke. Iyi niyo bita visa. Umaze kuyibona iyi ico bica bigusaba uburose uburenganzira bwuko nibagira kuguha amafaranga azoronka haja. Hanyuma bagaca iyo code bakurungikiye ahantu uri, ugaca ugenda kuri website ugaca ugira login, ukinjirayo kuri za ntuze za bakwereka aho ushira ivyo biharuro ukavyemeza. Utabizi twabimufasha nta ngorane kuyo email mbona aho maso yanyu. Hanyuma ugaca wemeza vya biharuro, bagaca babona YouTube ikacibona ati okay wa muntu niwe. Mu nyuma rero kuri ya adresse nyene ko babonye ko vya biharuro bitatu bakurungikira wavyinjije bagaca bakurungikira AdSense igaciza ahantu rero
tugeze kuri procedure yo guhembwa gute? Iyo ukoze amafaranga buri munsi bahemba mu kwezi rimwe, mu mpera z'ukwezi, amafaranga ukoreye ku munsi ushizeko video bakayiraba cane, ayo mafaranga aca agenda kuri ka kantu bita AdSense, kuko iyo AdSense ucihuza na ya banki yawe wakereya imwe ya Visa, ku minsi 28 YouTube icifata y'amafaranga ari kuri ya AdSense bakayashira kuri ya Visa yawe, gutyo rero ya mafaranga akaba agiye kuri ya konti yawe, ugaca ugenda kuyakura muri ca cuma ca automatique ca kugenda kuri banki yawe wakereyeko bakayaguha barayi wawe nta kibazo na kimwe. Nuko rero baca amafaranga kuri YouTube. Hanyuma ukaba ukeneye ibindi bisobanuro ushobora kunyandikira kw'iyi video nyene aho muri commentaire ugashirako email yawe canke ndapininga email yanje, ushobora kunyandikira no kuri email hanyuma azogufasha ukuntu bayaca. Amafaranga ya YouTube ni meza, ni menshi ariko mugabo aragoye guca, bisaba ko ugumizako ntukureko, ukoze cane urayaronka, ukoze buke buke ntiyabona, nuko bimeze. Murakoze, wowe ushaka kugira icyo ambaza yonyandikira. Thank you, bye bye.